Yes, abakunzi b'inkino turabaramukije. Urukino rwa korora huza ama equipe ya Atletico New Academy nga kuri stade Umuco y'Imuyinga rukaba rurangiye ku ntsinzi ya Aigle Noir kimwe ku busa bwa Atletico New Oil akaba ari mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu Coupe du Président. Ndabibutse ko ari muri kimwe cy'umunani gishira icanyuma aho ama equipe meshi ariko aresurana. Ndabibutse ko mu equipe ari mu cicaro ca mbere yashoboye kubananya 15 ejo rero hakaba hariho izindi nkino zizobandanya ariko ndababwire ingene inkino zarangiye ku nkino zawe no munsi ku munsi wa gatandatu. Kayanza United yatsinze Bumamuru kuri stade Gatwaro hariya mu Kayanza uko bayita ngo ni Gorigota Stadium. Kayanza ikaba yabamvye rero Bumamuru igitsino kimwe ku busa. Atletico niyo iri nga ku kibuga Umuco cy'Imuyinga ikaba ihejeje gutsindwa na Aigle Noir de Fighters y'Imakamba kimwe ku busa. Equipe ya Rukinzo FC hariya kuri stade urane mu Cibitoke tukaba tutaramenya ingene vyagenze. Ku munsi wejo hariho izindi nkino zine zitegekanijwe. Ni message dongozi izo kwakira Burundi Sport dinamikira kuri stade Urukundo ni hariya muri commune ya Mwumba ku musozi wa Buye. Top Junior yo mu Kayanza ikazokwakira Flambeau du Centre. Royal FC nayo ikazokwakira Le Croco ala kuri stade Ingoma y'Igitega mu gihe equipe ya Olympique Star izokwakira Musongati FC y'Igitega ngaha nyene kuri stade Umuco. Reka tubashimire cyane tubakengurukire dukengurukire mwese mwariko madukurikirana nkengurukire na MC Mango yariko adufasha mu bijanye na kamera muri aya mashusho. Ndabashimiye cyane gose ndabwiye nti naho butaha jewe nkaba nari Jean Paul Dunia Le Monde naho butaha.